mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika, naho kuba dukurikira kuri internet ni kuri wa3 radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo muri aka kanya. Mu Rwanda abantu bataramenyekana baraye bateye grenade mu mujyi wa Kigali bakomeretsa umwana muto. Tekano waho nta kibazo hari hafite, nta n'uwakeka ko ibyo bintu bishobora kuba, nta n'umuntu dukeka waho hafi, wenda niwe wabakoze ibyo bintu. Gusa polisi iracyakurikirana iperereza, nibyo turindiriye ngo turebe niba hari ikivamo. Uyu ni umwe mu baturiye aho hazwi nka Kicukiro Niboyi, akagari ka Nyakabanda mu mudugudu w'Indakemwa. Igitero cyabaye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe abatutsi urangiye. Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho igisasu cyaraye giturikiye mu kabari gihitana abantu 6. Naho muri Kameruni abashaka kwitandukanya n'igihugu bavuga icyongereza bashimuse abantu barenga 10. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abashaka kwitandukanya n'igihugu bavuga icyongereza muri Kameruni baraye bashimusa abantu barenga 10 bari mu myigaragambyo bavuga ko yamaganaga urugomo rw'abarwanya ubutegetsi. Abo bitandukanyije bavuga ko guverinoma yahaye abenshi mu bavuga igifaransa mu gihugu amafaranga kugira ngo bigaragambye, bityo batesha agaciro ibivugwa n'abo bitandukanyije. Cyakora abayobozi bakabihakana. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Umugabo n'abagore 11 bamwe batambaye igice cyo hejuru bicaye hasi batega amatwi abakekwaho kuba abitandukanyije, babategeka kwemera ko guverinoma yishyuye amafaranga abagore mu mujyi wa Uku uherereye mu burengerazuba uvugwamo icyongereza kugira ngo bakore imyigaragambyo ku mihanda y'abarwanyi bavugwaho ihohotera. Uwo mugabo biboneka ko yakubiswe mu maso. Abagore nabo biragaragara ko bananiwe. Muri video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga harimo Facebook na WhatsApp, abakekwaho kuba abitandukanyije bavuga ko uwo mugabo hamwe n'abo bagore bari mu bantu amagana menshi bigaragambyaga mu mujyi wa Oku. Abakekwaho kuba abitandukanyije bavuga ko mu byumweru 2 bishize imyigaragambyo nk'iyo yabaye mu bice bya Njikejem, Manshok, Ngemisiba na Erak mu midugudu y'abahinzi n'aborozi mu ntara ya Northwest ivugwamo ururimi rw'icyongereza. Abasirikare bavuga ko iyo video yafashwe n'abarwanyi babitandukanyije ahitwa Erak ku itariki ya 6 y'uku kwezi kwa 4. Igisirikare kinavuga ko abagore 14 bashimuswe, ko atari abo 11 berekanwe bonyine, ariko nta makuru yatanzwe kuri abo 3 baburiwe irengero. Capo Daniel wungirije umukuru w'ingabo za Ambazonia, umwe mu mitwe y'abitandukanyije muri Kameruni, avuga ko abashimuswe bashyizweho n'abategetsi muri guverinoma hamwe n'abatoneshejwe i Yaounde bashyigikiye guverinoma ya Kameruni kugira ngo bateshe agaciro abitandukanyije. Intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri Mali, El Gassim Wane, uyu munsi yasabye leta ya Mali kwemerera ingabo z'amahoro za ONU kujya kureba ibyabereye mu mujyi wa Mura hagati mu gihugu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi Human Rights Watch uvuga ko igisirikare cya Mali gifatanyije n'abacanshuro bashobora kuba ari Abarusiya bahiciye abaturage bagera kuri 300 mu mpera z'ukwezi gushize. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. Ni rimwe mu ihohoterwa ry'agateka ka muntu ryabaye inshuro zitari nke ryiyamirijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa. Ishyirahamwe Human Rights Watch ritangaza ko ubwicanyi bwabereye mu gisagara cya Mura buri mu bwicanyi bukabije cyane bwabaye muri Mali mu kiringo c'imyaka 10 ico gihugu kimaze kigwanya intagondwa z'abayisilamu. Ubwongereza n'Ubufaransa ritangaza ko abacangero b'Abarusiya bo mu mugwi Wagner bashigikiwe n'Uburusiya bagize uruhara muri ubwo bwicanyi. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ONU muri Mali, El Gassim Wane, yabwiye urwego rw'iryo shirahamwe rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ko leta ya Mali yamenyesheje mu itangazo ku itariki 1 y'ukwezi kwa 4 ko yishe abagira iterabwoba batari bake mu karere ka Mura kari hagati mu gihugu. Yamara yatangaje ko inteko zijeje gucungira umutekano za ONU zizwi ku izina rya MINUSMA zaronse amakuru ku ihohoterwa rikomeye ry'agateka ka muntu ryakozwe na leta ya Mali ku basivile batari bake mu bikorwa vyayo vya gisirikare ku ntagondwa z'abayisilamu.
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Ukraine iratangaza ko abantu hafi 50 bishwe mu gitero cya roketi cyakozwe aho abantu bategera gari ya moshi hakoreshwa mu guhungisha abasivili bari mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu. Ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyongabo. Abandi bantu batari bake bakomeretse muri ico kibanza cyari cuzuyemwo abasivile bariko bahunga ingwano ibera mu buseruko bwa Ukraine hamwe n'ubwoba kw'ibitero bikomeye vy'Uburusiya bishobora kubera muri ako karere. Pavlo Kirilenko, uramatari w'intara ya Donetsk, aho ico kibanza abantu bafatiramwo za gari ya moshi citwa Kramatorsk kiri, amenyesha ko abantu bagera kuri 50 bishwe mu gihe abandi 87 bakomeretse, benshi muri bo bikomeye cane, mu vyo avuga ko ari igitero inteko z'Uburusiya zakoze n'impaka. Amenyesha ko Uburusiya bushaka gutera ubwoba n'ukwica ibitigiri vyinshi cane bishoboka vy'abasivile. Kirilenko yerekanye amasanamu ku mbuga ngurukana bumenyi y'ibiziga vy'abantu batari bake birambaraye hasi. Itororokanizo ry'amakuru rya leta y'Uburusiya RIA ryasubiyemwo ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya butangaza ko misile zaguye mu kibanza ca gari ya moshi ca Kramatorsk zarashwe n'igisirikare ca Ukraine, gwatana hamwe inteko z'Uburusiya zasabwe kugiramwo ibitero muri ico kibanza uno musi wa gatanu. Yamara Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamenyesheje ko ata nteko z'igihugu ciwe zari muri ico kibanza, avuga ko inteko z'Uburusiya zarashe ku basivile basanzwe muri ico kibanza, ko ata musirikare yari ahari. Hari mu ijambo yashikirije inama nshingamateka y'igihugu ca Finland hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video. Ayo yari amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Eugenia Mukankusi bayatugejejeho. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika. Mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Tuje noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi yateye umukono ku masezerano ayiha uburenganzira bwuzuye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Ni umuhango wabereye i Nairobi muri Kenya. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaduteguriye inkuru irambuye. Abakuru b'ibihugu bane w'u Rwanda, wa Kenya, w'u Buganda n'uwa Kongo nibo bitabiriye ibirori vyo kwakira indahiro n'umukono bya mugenzi wabo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yiyemeza kwinjira muri EAC no gukorana na bagenzi we. Ni ibirori vyabereye i Nairobi muri Kenya, tukabikurikirana ku buhinga bw'ingurukana bumenyi. Umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari watwara inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC uyu mwaka yashimiye mugenzi we Antoine Tshisekedi ko ashikanye Kongo muri EAC. Congratulations dear brother. Ati ndagukeje kuri intambwe idasanzwe ushikanye ko igihugu cawe. Ubu abanyagihugu hafi miliyoni 300 bagiye kubumwe, bagenderanire, bahanahana ibidandazwa, bongere bafatanye mu iterambere. Tubaye umwe, nico gituma twifuza akarere gatekanye katagira indyane za politike, kuko bibangamira hanini abanyagihugu turongoye. Ivyo tuzobicika ko nitwabishiramwo ishaka. Kongo kije kuduha inguvu kuko tuzoshimikira no ku migenderanire kugira ngo umuhora uve mu buseruko bwa Afrika ugere mu burengero uciye muri Kongo. Felix Antoine Tshisekedi, umukuru w'igihugu ca Kongo, yiteze ko umuryango wa EAC ufasha mu iterambere n'umutekano mu gihugu ciwe. Ati banyakubahwa abakuru b'ibihugu bigize EAC, sinkekeranya ko ubutunzi n'iterambere bizokwisununura kubera ubisoko ribaye rinini mu karere, ariko ntibizokunda mu gihe atamahoro n'umutekano bihari, cane cane iwacu mu buseruko. Aha rero nakamo kuri twese kuko tubaye umwe. Twiteze kandi ko hazoshirwaho urwego rujejwe ivyerekeye ubutare n'inzahabu ruzogira icicaro muri Kongo, kuko zirahari, ariko kuzicukura mu buryo bubereye haracari magahaze. Imana ihezagira akarere kacu. Akamo k'amahoro mu karere ka Afrika y'ubuseruko Perezida w'u Buganda yakumvise n'ingoga. These are all linked people. But above all, Yoweri Museveni yashimangiye ko amahoro n'umutekano bibwirizwa kuba ihangiro rya EAC kuko ari umuryango uguma waguka. Yavuze ko atawuryoherwa n'indyane kuko atawuzishikana, yongera ko abahagirira ingaruka mbi ari abanyagihugu bato bato. Ndetse imbere yuko iyo nama yabereye i Nairobi muri Kenya itangura, Yoweri Museveni yatangaje ko yabanje kubonana imbona nkubone na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Yamara nta vyinshi bashimye gutanga
gutangaza ku mubonano n'ibiganiro bagiranye. Ico bikoze Perezida Museveni yerekanye ifoto yicaranye na mugenzi we Kagame, biboneka ko Perezida Kagame yariko aravugisha Museveni, uyu nawe amuteze amatwi amuraba mu maso. Abo banyacubahiro babiri hariheze imyaka 4 batabonana bitumwe n'icuka kibi cari kimaze iminsi hagati y'ibihugu vyabo. Bagirizanya ko umwe abitsa abansi ba mugenzi we. Igihe baheruka gukorana mu ntoke hari mu mwaka w'ibihumbi 2019 i Rwanda muri Angola, imbere y'abakuru b'ibihugu nka Felix Antoine Tshisekedi, João Lourenço wa Angola. Abo bari nk'abahuza bahagarariye amasezerano yo kumvikanisha Museveni na Kagame. Bimwe mu vyari muri aya masezerano ni nko kwirinda gusotorana, gukuraho no kwirukana abantu canke inzitizi zose ziteza umutekano muke zivuye mu gihugu kimwe zija mu kindi, canke guha uburyo n'imfashanyo abahungabanya umutekano mu gihugu kimwe muri ivyo bibiri. Ayo masezerano yabaye nk'akamizwe n'ingoma. Mu nyuma umuhanuzi adasanzwe wa Perezida Museveni akaba n'umuhungu wiwe niwe yahavuye afasha mu gukemura ingorane. Ingendo zibiri General Muhozi Kainerugaba yagize mu Rwanda akabonana n'uwo yita inarume Perezida Paul Kagame nizo zatumye imipaka yugururwa hagati y'u Rwanda n'Ubuganda. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Igoma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisasu cyaraye giturikiye mu kabari kari mu nkambi ya gisirikare izwi nka Katindo, cyahitanye abantu 6 barimo umusirikare ufite ipeti rya koloneli n'umugore we wacungaga ako kabari. Iby'iyi nkuru turabigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. I Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda naho hatewe grenade. Inzego zitandukanye zemeje ko hari grenade yatewe ejo ku mugoroba mu kagari ka Nyakabanda mu mudugudu w'Indakemwa ikomeretsa umwana muto w'umukobwa. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umwe mu baturage b'umudugudu w'Indakemwa, reka tubumve. Aho ntuye niho byabereye mu mudugudu w'Indakemwa mu kagari ka Nyakabanda. Byabaye ejo saa 6:10 ubwo byabaye. Akavura kari karimo kagwa ngo batera grenade, ariko bashije kuyitera ntabwo bamubonye, hakomereka akana bakajyana kwa muganga. Amakuru mufite byatewe n'iki kugira ngo aho ngaho kwindi boyi baba ariho abo bahitamo gutera iyo grenade? Ni ibintu byabayeho bitunguranye, ntababikekaga kuko ngira ngo hari hamaze kuba n'inama y'umudugudu niho wari wateraniye bibuka. None kugira ngo abantu b'umudugudu bateraniraho bibuka inyuma haterwe iyo grenade, byakiriwe gute n'abahaturiye? Abahatuye nta kundi babyakira kuko byabaye nabo bageze mu mazu. Urumva imvura yari irimo igwa. Uwayiteye ntibabashije kumubona kugeza inizi saa. Polisi iracyashakisha kuva izo saa bikimara kuba, ariko ntabwo araboneka. Wowe utuye aho ngaho Kicukiro ni boyi, uhamaze imyaka myinshi, umutekano waho usanzwe ari mwiza muri rusange? Na maze imyaka 10 irenga imyaka 15. Urumva n'ahantu ntuye ko ntabwo mpatuye ndakodesha, ariko mpamaze igihe kirekire. Umutekano waho nta kibazo hari hafite, nta n'uwakeka ko ibyo bintu bishobora kuba, nta n'umuntu dukeka waho hafi. Wenda niwe wabakoze ibyo bintu, gusa polisi iracyakurikirana iperereza. Nibyo turindiriye ngo turebe niba hari ikivamo. Umuturage utuye ku Kicukiro ni boyi watubwiraga uko byagenze haterwa iyo grenade. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Sawa, murakoze. Urakoze nawe Venuste Nshimiyimana. Twifuje kuvugana n'umuvugizi wa RIB ariko ntiyaboneka. Ku rubuga rwayo rwa Twitter, RIB yatangaje ko ikomeje gushakisha ababa bateye iyo grenade. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika. Umuryango Olicome uharanira kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta mu Burundi uvuga ko mu mwaka ushize amafaranga arenga miliyari 400 z'amarundi yanyerejwe. Ibi biri muri raporo yawo y'umwaka ushize yashyize ahagaragara. Umuyobozi w'uwo muryango Gabriel Rufyiri na bwana Pascal Nduwimana uyoboye ishyirahamwe MAC mu Burundi baganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri iyi raporo. Reka Aime Pascal Nduwimana atubwire uko yakiriye raporo yakozwe na Olicome. Bwa mbere ho turashima ingene abarundi ndetse mbere na leta yanashyize ingufu cyane n'ibintu byo kurwanya ibi biturire, kuko turabizi iyo ahantu hariho
igiturire atagutera imbere kandi turabizi ko atamajambere ahaba. muri bwa mbere twarashimye gihari leta mvyeyi icyo kintu yaranagikomeje cyane iranashyira imbere ibintu byo kurwanya agasahura itunga. hanyuma ikindi nacyo ndetse na kizigenza ubundi we nyene ubwiwe arabivuga akajya ahantu agatembera akaraba ati hano hantu harasahuwe, hano hantu haribwe, kandi by'ukuri uraze ukacubona yuko ari indongozi by'ukuri bashyize imbere iki kibazo cyo kurwanya aba bantu. rero ibyo rero twebwe turabishima kuko turi hano turazunguruka intara turabona ingene biri, kandi turabona ko hariho intambwe by'ukuri. yego ntawovuga yuko ati igiturire cyaraheze, turabizi ko ari urugamba iyo umuntu ayitanguye ariheba kandi aba ari intambara idasanzwe, ariko mugabo turashima ko hariho ukwikosora kandi ukabona ko uwufasha ahanwa arahanwa by'ukuri bitwara bibonye banabatwereka bataba n'abize aba n'abasahuye ibi. rero turashima kubwa orikome nayo ko ibyo ngo iterere, kandi by'ukuri habaye ugukebura umuntu akumva ati tunga ko ari iby'abarundi twese, umuntu akumva ati yigejwe aya mabanga ari wawe, yigejwe ikigega cyawe, ukigejwe guteza imbere abarundi, ibyo umuntu aca abishima. rero twebwe natwe tuzogira akanya kumbure tuzomushire nawe aduhe iyo raporo umuntu ayisome neza, ariko kandi by'ukuri ibi byo kurwanya abasahura itunga ibi by'ukuri biri muri twese, ni ikintu turwanya twese, kandi ni hamwe byoroha umuntu akumva yuko amatungo atari bwiwe. turashaka twese ko twotera imbere abarundi, turashaka twese yuko ibintu twumva ngo byaruswa yuko byohera. iki rero kiraba umugambi wicanye idini cyane intara, ni kiraba umuntu wese akunda abarundi, igihugu afise ubuntu. Pascal Nduwimana amatohoza akumva ati byaragiye agashigikira kumva ati itebure ibisi binamba. Pascal Nduwimana, muravuze ko ico kibazo abategetsi bacicariye ivyo nivyo, hariho utwigoro tutari duke tuboneka ko bariko baragwanya ivyerekeye ruswa n'igiturire, ariko utwo twigoro n'utwigoro twatanguye kuva kera cyane rwose, ariko harashinzwe n'amashirahamwe eka ajejwe kurwanya ibiturire ruswa, ariko ivyo bibazo vyagarutse umwanya wose. akizero karihe ko utwigoro turiko turakorwa tuzotiba tukagira ico dushitseko? icyizere aho ningomba kuvuga yuko hajyanye n'ibibazo yuko abantu hatari akigoro. ubu rero ahantu hari ubudasa ni uko haba ugukebura hakabamwo urukundo, umuntu akumva yuko ariko arakebura atagwanije adatukanye, hakaba ukwiyumvira yuko turi hamwe twese, kuko by'ukuri imbere nizo haraba amashyirahamwe akebura. mugabo biravye ugasanga iyo nkebuzo yabo ntabwo ari inkebuzo umuntu avuga ngo akunze Uburundi, arababajwe n'abasahura, harabamwo ibyo gushikuza, ibyo kurenganya, ibyo gukumirana, mbere hakabamwo akandi kana kari keza. rero akigoro cyane ubudasa ni uko hajeho kumva yuko twese turakunda abantu. Uburundi ubwa mbere haba ukumva yuko ubu butunzi ari ubwa twese, ni ukuvuga yaba ubu butunzi kama, izahabu, ibidacanye, agataka, hakaba kumva ati ibi ni iby'iwacu twese abarundi, kandi ata n'umwe avuyemwo ibisi by'akazi kamwe, ibisi by'umugambi umwe cyangwa nk'abatwara bamwe, bakatubwira bati nimurereke mwese, bereka ntihagire umuntu abasahura ubu butunzi bwanyu.
kandi hagaca hava rero ukuvuga ikintu ushizemo kubaha ugukebura ugasonera umuntu n'aho aba ari inzego cyangwa uwiketswe akegerwa neza agahanirwa hanyuma byanse agahanwa akumva yuko atarenga guhana Pascal Aimé Pascal Nduwimana ni ikintu agamik'ijosi nahanwe rero guhana ni ikintu gihambaye cyane rwose kugira ngo abantu bakaboko batuzwe. Ndabona n'umushirantahe Gabriel Rufyiri ashitse ngaha. Mwiriwe neza Gabriel Rufyiri. Mwiriwe neza, nagira mbanze ndabasaba imbabazi kuko sinzi ikibazo gihari cy'amarezo n'ubu ndabumva nabi cyane, ndumva bimwe bimwe sindabyumva, sinzi ikibazo gihari sindabumva neza, mugabo nibaza ko nza gukurikira n'ibyakunda. Nihagira icyo tuvuze utumvise neza uragisubizamwo, ariko twebwe turakumva 5-5. Ni vyiza cyane rwose, ijwi ryawe rirarongorotse. Muranyumva ariko jewe sindabumva cyane, ariko ndagerageza. Numvise bimwe bimwe umuntu utumire mwa turiko turasangira ikiyago yashikirije, ariko ndagerageza numve ni hati nimba kushobora kumva ibibazo. Ni vyiza cyane rwose. Reka rero tugaruke kuri wewe utubwire cyane cyane icegeranyo washikirije, ishiramwe Orukome ryashikirije mu mwaka wa 2021. Ni icegeranyo kirekire, ariko mu majambo make cyane rwose ibibazo wasanze bihagaze hehe Gabriel Rufyiri? Oya, nivyo twebwe ubwa mbere mubanza mukamenya yuko ishiramwe Orukome rimaze imyaka 20 riri ku rubuga, ririko rirakora ibijanye no gucungera amatungo ya leta. Ndabibutse yuko kandi ibyo tubikora twishimikije ingingo ya 69 y'ibwirizwa shingiro. Iyo rero aba mu ibwirizwa rya kera, aba no mu ibwirizwa ry'ubu, iyo ngo nigeze ihinduka, yagumye uri uko nyene. Ivuga yuko ubutunzi bw'igihugu, agace kayo k'iyo ngingo kavuga kati ubutunzi bw'igihugu ni ntakomwakomwa, nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kubikoresha icyo agomba, uko yokwitwa kose, igiti cyose yoba afite n'icyo ari cyo cyose, ntagira uburenganzira bwo gukoresha ikitarekuriwe, ikitajanye n'ico bwagenewe. Agace k'iyo ngingo kayo ka kabiri kavuga yuko ubutunzi, umunyagihugu wese afite itegeko ryo gukingira ubutunzi. Umunyagihugu wese w'umurundi afite itegeko ry'uko abonye umuntu ariko aronona ubutunzi bw'igihugu aca ahagarara. Niko aho hantu handitse. Gushika ubu Gabriel Rufyiri, mu bintu mwatohoje murabona ko abanyagihugu ubwo ruhara bagumva kandi bashobora kururangura? Yego, abanyagihugu barabikora cyane, kuko n'ikimenyamenya twebwe ntitushobora gukwira ahantu hose, mugabo barabiduhereza tukabikorerako. Aho niho rero nibaza ko mu myaka 20 tumaze turiko turakora, niho ishyirahamwe Orukome ryagiriye ingufu, kuko ibyo turonka tubikora mu banyagihugu no mu gihugu, mbere no mu batwara, kuko abatwara hari igihe nabone babura ingene babigenza baca bituzanira. Ibyo rero nazo turabishima. Iki cegeranyo rero cy'uyu mwaka nuva ko ari icegeranyo kigize 20, kuko buri mwaka dusohora icegeranyo. Abokenera kuraba ibyo byegeranyo bubisanga kuri site yacu web, cyangwa bakaza muri biblioteke yacu ku biro aho dukorera, bazobironka, bazobibona. Ni ibintu bisanzwe bitanyegeje, kandi niyo tubisohoye tubashorindikiramo muri leta. Nabone nk'ubu ariko badutelefona batuvuga bati ahayi mwararengeje, ahayi ibi nivyo, ariko kandi tuca tubivugana kugira ngo turabe ingene ibintu vyokosorwa. Ibyo rero ni icegeranyo, nuvuga ko ari icegeranyo gisanzwe dukora, kiretse gusa yuko amadosiye menshi tubona dukora utubona ko atahadashika kubera byinshi bidakosorwa. Tugarutse rero kuri ico cegeranyo, mwaravuze ko hariho n'abategetsi eka abantu bafise ibiti bikomeye bashobora kuba bari muri iyo ngeso yo kurya ruswa, kurya eka yo gutanga ibiturire no kurya ruswa. Ivyo bintu vyifashe gute muri iki gihe? Nababwiye nimuze kuntunga gato ko hari ibintu ntumva, sinzi ikibazo kihari, kubera iyo hari ibibazo ntumva kuko sinumvise neza, numvise bimwe mu vyacikaguje sinavyumvise. Reka ndagusubiremwo, muri raporo muravuga ko harimwo mu bantu banyuruza amatungo y'igihugu harimwo abari mu bategetsi. Ico kibazo cakiriwe gute n'abategetsi?
uya barimwo byo harimo abantu bo muri leta benshi mugabo kandi harimo n'abadandaza babikorana nk'amasoko ya leta kenshi usanga kuko murabona muri iki cegeranyo twaravuze ibisata byasinzikaye gusumba ibindi hari igisata kijanye n'iby'amasoko ya leta hari igisata kijanye n'ibyo mu makomine hakaba n'igisata kijanye n'iby'ama entreprise ni ukuvuga amashyirahamwe leta ifitemo imitahe abo bantu barasinzikaye rwose kandi nibo batwaga amafaranga menshi cyane mugabo usanga rero ngaho hose uko ari hatatu amasoko ya leta niyaza ubwa mbere kiretse mu butungane usanga gusa ari ibintu by'imanza mugabo nahone hari biturire kuko muri atwe dukora ku byo gusuma dukora ku bintu byinshi rero ikibazo kihari nkuko muri ko murabivuga ni uko dusanga muri leta barimwo ntitwovuga ngo ni bose kuko harimo nk'abantu bagerageza nk'uburavye nk'umushikiranganji uri hagati mu gihugu urabona yuko uko agerageza uko abikora kose urako agerageza kuraba yuko ubushikiranganji bw'igiturire covanwa mugabo rero ntashobora kubikora nyine ngo bishoboke kuko leta igomba kugira kimwe no kwita solidarite gouvernementale bakabikorera hamwe bose tukabona yuko umwete umushikiranganji uri hagati mu gihugu afise abashikiranganji bose bakurikiye bikagenda gutyo cyane cyane bagakoresha abantu b'abahinga kugira ngo ibintu bigende neza gusumba icyo rero ni ikibazo ko byoshobora gufasha rwose. Gabriel Rufyiri mwavuze ko ishyirahamwe ryanyu rimaze igihe kirekire cyane rwose ritohoza eka abasesagura amatungo y'igihugu eka na ruswa y'imonogoje mu Burundi murafite akizera ko ivyo bibazo bizoteba bigatorerwa umuti naho hari utwigoro muri iki gihe two kubigwanya utwo twigoro two kwibutsa ko twamye tuhari kuva kera ikintu kitagenze neza ni ikihe ko umengo ruswa kurya ibiturire eka gusesagura amatungo y'igihugu byabandanije murafite akizero ko ibiturire ruswa gusesagura amatungo y'igihugu bizoteba bigatuzwa ico kibazo ivyo bibazo bimaze imyaka myinshi cyane rwose kandi nkuko namwe mwabivuze ngira ni ishure sinzi ko ivyo mpava n'ishura bizaba bihuye n'ivyo mbajije nagerageje kumva ibice sinzi ko mwari mumbajije yuko tumaze imyaka myinshi turi muri urugamba rwo kurwanya ibiturire n'isago ry'amatungo ya leta yuko twadufise icizere ko tubona ko bishobora kuzohera sinzi ko ico kibazo mwambajije nico kibazo wacumvise duga kwijambo nico nyene ego murakoze twebwe twamana icizere ubu icizero dufise ni irishaka tubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi afise ni irishaka tubona umushikiranganji uri hagati mu gihugu bafise tukizera neza yuko irishaka hamwe ryobaho ryobandanya ubutungane bugakurikira bugakora akazi kabwo turibaza neza yuko bishoboka ko igiturire bishobora kurwanywa mugabo icyo n'abandi babwira coco murabona ko leta yagiye muri cyo no kwita la logique du développement no kuvuga yagiye mu ntumbero yo ibintu bijanye n'iterambere bizoshoboka yuko iterambere rishoboka igihe abantu biba amafaranga ya leta badakuwe muri leta abantu biba amafaranga ya leta bari mu ruhande badakuwe muri leta abantu bari mu bintu by'urudandazwa rw'isukari rw'isima rw'ibitoro n'ibindi bari muri leta badakuweyo ngo baje kudandaza gusa mugabo ntibaze kubifatanya ibyo bizogora ko imigambi y'iterambere tuyishirira rero jewe ndafise icizigiro ni naco gituma mbere murazi yuko nari maze imyaka itari mike hanze ni mu bintu byantumye nyaruka mu bintu byantumye nza nico cizigiro nabonye yuko bishoboka naho biragoye nibyo mugabo kandi birashoboka ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose nibaza ko tuzogaruka ko Aimé Pascal azoronka akanya ko gusubira gusigura eka n'umushikirantahe Gabriel Rufyiri nawe nyene tuzosubira tumutumire turabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika. Urakoze nawe Frederic Nkundikije. Mbere yuko dutandukana tubibutse ko uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateye umukono ku masezerano ayiha uburenganzira bwuzuye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, umuhango wabereye i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
twabwiye kandi ko i Kigali mu Rwanda naho hatewe grenade. Inzego zitandukanye zemeje ko hari grenade yatewe ejo ku mugoroba mu kagari ka Nyakabanda mu mudugudu w'Indakemwa ikomeretsa umwana muto w'umukobwa. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Turabashimira ko mwaduteze amatwi, dushimira enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wegeranyije aya makuru. Muri studio ya 5 mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Twongere duhure mu kanya saa 1 n'igice mu makuru arambuye y'umugoroba.